Shalom shalom bakunzi baswavisi nishimpaye TV aho muri mu mpande zose bamwe n'igitondo abandi n'umurango abandi n'umugoroba abandi nijoro ariko mwese mu bibanza murimwo turabaramukije dusubiye kubaha ikaze muri cya kiganiro kidasanzwe twakoze kugira ngo twifatanye mu guhimbaza Imana alinye uvuga ngo aho uri hose urahawe ikaze kwifatanya natwe muri uyu mwanya mwiza udasanzwe Imana yaduhaye ngo twubake igicaniro cy'ubwiza bw'Imana mu ngo n'imiryango. Aho niho tuzobona kugira neza kw'Imana kuko twasanze Imana yibera mu mashimwe, ko twasanze Imana ikunda imibavu, ko twasanze Imana ikunda amatazirano. Ibyo navyo umenga twabihebeye mu bibanza vya kure cyane, ariko kandi harageze ko no mu ngo tubikora kugira ngo turushizeho kubona Imana. Rero tutaratangura twagomba ngo tubanze dohe kaze pasiteri wacu asenge kugira ngo ibikorwa byose biza gukurikira bibe mu bugombe bw'Imana. Kaze pasiteri musenge. Uhoraho data watwese mu ijuru, turaguhaye icubahiro, turagushimiye kugira neza kwawe ko uyu munsi ari umunsi mwiza, umunsi udasanzwe, umunsi mwami wo kubona ubwiza bw'Imana, wa munsi mwami uduhamagarira kuba imbere yawe. None data wera turaguhaye kaze na karibu. Ijambo ryawe riravuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye ku bw'izina ryawe nawe uba uri kumwe nabo, uba uri hagati yabo. None turaguhamagaje ngo ube hagati yacu mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Turahamagaje ubwiza bwawe, turahamagaje kugira neza kwawe. Reka ugaragare nk'Imana muri mwami kuno guhimbaza no gutazira. Mwami turahamagaje ubwiza bwawe ngo bube mu ngo zacu, ubwiza bwawe bugaragare, utugirire neza. turaguhamagaje gutangurane natwe, kandi abaruza kurongora ku ijambo ryawe riravuga ngo abarongorwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana. None turaguhamagaje ngo bane natwe mu izina rya Yesu, tukubone, tubone ukugira neza kwawe, tubone ineza yawe, uduhezagire ubuntu bwawe mwami, ubandanye kubana natwe. Urakoze uwo dutaramuje ni wa mubi mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Tuhamagaje mpwemu wawe ngo bare batuyobora kuva dutangura gushika aho turangiza. Urakoze, turagushimiye. Amashimwe icubahiro birushize kuba ivyawe ubu nibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Karuru kinambara Nuva karema Satana tabazariwe bose bo mwisi, ariko singira ubwoba, nase gutabara, nacangira ko mahera cane. Yesu yaneguriye moranywa amazi meza y'isokira kama, nanuni yonyi ibisi yose umutima w'Imana nagereye ahera cane. Satani wa muriyama, Satani
kama Yesu Kristo. Manuniyo njimisi yose Wamutima w'Imana Nagerere yahera cane. Haleluya. Amen. Mataifa wote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Waliokoka tutakusanyika pale yake Bwana Mwokozi. Tutaimba Hosana, Hosana, haleluya, Hosana. tutasifu Hosana, 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 haleluya, Hosana. tutacheza Hosana, 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 haleluya, Hosana. tutaimba Hosana, 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 haleluya, Hosana. tutacheza Hosana, 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 haleluya, Hosana. tutasifu Hosana, 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 haleluya, Hosana. tutaimba Hosana, 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 haleluya, Hosana. tutacheza Hosana, 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 haleluya, Hosana. Hosana, 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 haleluya, Hosana. Warundi wote tutakuwa pale mbele Mbele yake Bwana Mwokozi. Wakongomani watakuwa pale mbele Mbele yake Bwana Mwokozi. na Wanyarwanda watakuwa pale mbele Mbele yake Bwana Mwokozi. watu wa Ethiopia watakuwa pale Mbele yake Bwana Mwokozi. watu wa Uganda watakuwa pale mbele Mbele yake Bwana Mwokozi. familia zetu tutakuwa pale mbele Mbele yake Bwana Mwokozi. tutaimba Hosana, 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 haleluya, Hosana. tutasifu Hosana, 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 haleluya, Hosana. tutacheza Hosana, 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 haleluya, Hosana. tutaimba Hosana, 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 haleluya, Hosana. tutacheza Hosana, 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 haleluya, Hosana. tutaimba Hosana, malaika Hosana, tutacheza Hosana, haleluya, Hosana. tutacheza Hosana, Yesu Hosana, tutacheza Hosana, haleluya, Hosana. tutaimba Hosana, yetu Hosana, Hosana, haleluya, Hosana. tutasifu Hosana, 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 haleluya, Hosana. 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 Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe Yesu, Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe, ni
weza ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Mana yacu turaguhimbaje, twese tuzamura amajwi tuvuge ngo niwe wenyine akwiye gushimwa. Haleluya, haleluya. Na wundi wo gushima atari wowe, na wundi wo gushimwa hejuru atari wowe. Turaguhaye icubahiro mwami, turaguhaye icubahiro Jehova. Mu ngo mwami turaguhaye icubahiro, mu miryango mwami turaguhaye icubahiro, mu gisagara mwami turaguhaye icubahiro, Yesu no mu gihugu turaguhaye icubahiro. Nta wundi wo gushimwa atari wowe, nta wundi wo gushimwa hejuru atari wowe. Kuri Imana y'ububasha n'ubushobozi, ya Mana Alfa, ya Mana Omega, ya Mana ifise ijambo rya mbere n'irya nyuma ku muntu wese no ku kintu cose. Turaguhaye icubahiro wa Mana, turaguhaye icubahiro Data wera, turaguhaye icubahiro Mwami w'abami. Nta yindi Mana ikwiye gushimwa, nta yindi Mana ikwiye gushimwa hejuru, nta yindi Mana ikwiye guhabwa icubahiro atari wewe Data wera. Natwe nta wundi tuzanye imbere yacu atari wewe, ni wowe duhanze amaso Mwami, kuko agakiza kacu atahandi gaturuka atari iwawe, agakiza k'imiryango ntahandi gaturuka atari iwawe, agakiza k'igisagara ntahandi gashobora guturuka atari iwawe, agakiza k'igihugu ntahandi gashobora kumva atari iwawe. Turaguhaye icubahiro wa Mana we, turaguhaye icubahiro akanya nkaka. Mwami ushimwe ibihe byose, ushimwe 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 Mwami, turaguhaye icubahiro. Urakoze Mwami, turagushimiye. Amashimwe icubahiro birushize kuba ivyawe, ubu n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana yacu nihabwe icubahiro. Amen. Naho tugiye guhimbaza Imana, turiko turatanga amashikanwa ko ijambo ry'Imana riravuga ngo aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye, Imana izoba iri hagati yabo. Kandi avuga ngo ntihagire umunsi n'umwe tuzokorana ngo tugende tutagize ikimazi duha Imana, ko Imana iraryoherwa, Imana iranezerwa, Imana irahimbagwa ibonye ikimazi. Haleluya. Isi yose ni wewe ushizwe hejuru, ushizwe hejuru y'amajuru. Isi yose ni wewe ushizwe hejuru, cubahiro Mana yacu ushizwe hejuru. Narindi zina kare ya Yesu, narindi zina kare y'Umwami, narindi zina kare ya Yesu. Ikwiye gushimwa, ikwiye kubawa, ikwiye gushikwa hejuru. Asenge kubw'abatanze amashikanwa basabira umugisha, yongera asenge ashira mu biganza by'Imana. Umukozi w'Imana agiye kutubwira ijambo ry'Imana. Karibu.
data mwiza turaguhaye icubahiro uri Imana turagushimiye kuko uri Imana ushizwe hejuru turagushimiye kuko uri Imana igira neza turagushimiye mwami kuko abahungu n'abakobwa bawe batanze ishikanwa mu izina rya Yesu Kristo turavuze ngo mwami hezagira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti aho abakuye mu ndimiro bahezagire abakuye mwami mu buzima bahezagire abakuye mwami yaba uburyo butandukanye mu rudandaza ubahezagire turahezagiye mwami Miryango turahezagiye mwami ibihugu turahezagiye mwami kano karere turahezagiye mwami ikintu cyose turavuze ngo mwami reka n'amashikanwa ashika imbere yawe nk'imibavu mwami kumogeye mu izina rya Yesu Kristo mwami twongeye kukuzanira umukozi wawe mwami agiye kutubwira ijambo ryawe mu izina rya Yesu turamushize mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo we yasame abari uvuga we yasame abari ukora mwami bohore mu gihugu ubohore muri ya miryango ubohore impande zose mu izina rya Yesu Kristo rino jambo baza kuryumva mwami rigira ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo ibohore imiryango yari iboshwe ibohore mwami ibitagenda neza mu gisagara ibitagenda neza mu gihugu kubw'ijambo ryawe ari inkota isogota ijambo ryawe yo ari umuco umurikira abaryumvise ijambo ryawe ari imbuto mu izina rya Yesu Kristo kandi imbuto itabora turahezagiye rero ubwo watoranije kuno munsi mwami ngo umugire neza amavuta yawe abe kuri we mu izina rya Yesu uhezagire mwami abagiye kwakira ino jambo uzobukoze urakoze turagushimiye amashimwe icubahiro bibandanye kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo amen. Turashimiye abariko baratanga tubibutsa ko online mutanga kuri 62 66 29 39 69 imikashe ikimazi cawe kuhoraho aho uri hose kirashika Imana ibahezagire turahaye ikaze pasiteri n'umusobanuzi wiwe dukomera amashi cyane Imana amen. Praise the Lord. Amen. I greet you all in the name of Jesus Christ. Those who are watching us online in different corners of the world, we are so happy to have you and to serve you. Please join. We are going to have a good time in the Word of God. This is the day the Lord has made. Amen. Maybe it's an evening, but you can make it in the morning. David said, satisfies me with your mercies every morning. Amen. What morning means? Mbega igitondo bisobanuye iki? Morning means I don't want to remember about yesterday. Bisobanuye ngo ntabwo nibuka ibyabaye ejo hahise. Either bad or good experience, I don't want to know about that. Ibihe byiza canke bibi byahise ntabyo nshaka kwibuka. There are some saying they say in English. Ariho mu Cyongereza akantu kavuga But the past can give you an experience for the future. Ko kahise gashobora kuguha icigwa cyo muri kazoza. But what I can tell you is this, according to the Bible, icyo nshobora kukubwira gusa nisunze Bibiliya ni kimwe gusa hano. There's no future in the past. Nta kazoza muri kahise. Every morning, buri mu gatondo we're experiencing, buri munsi ibyo ugenda ubamo we're expecting
tuba twiteze new mercies from God. imbabazi z'Imana. Amen. 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 If you are watching me right now, Nimba uri kurankurikirana muri kano I kanya, declare the mercies of God ndatuye imbabazi to z'Imana come in your house. zize ku nzu yawe. As we are sharing the altar of believers in our families, Ko turasangira igicaniro c'abizera mu mazu. I declare in the name of Jesus Christ, Ndatuye mu izina rya Yesu Kristo. let the light shine in your house. Reka umuco wake Let the ukayangana mu light nzu shine yawe. in your Reka family. umuco ukayangana mu nzu yawe. In the name of Jesus Mu Christ. izina rya Yesu Kristo. If you believe, say amen. Nimba uvyizera nuvuge amen. We love you so much. Turabukunda cyane. We are going to continue from where we left off last week. Tugiye kuba twobandaniriza aho twashize mu ndwi iheze. I will talk about the altar of believers Igicaniro c'abizera in our families. mu miryango yacu. Hallelujah. Amen. Where family is broken, Igihe imiryango imeze nabi, there's no future. atakazoza, nta kazoza k'igihugu gahari, There's no future for anything. nta kazoza k'ikintu na kimwe kaba Because gahari. life begins from the family. Kubera mu bisanzwe ubuzima butangura mu miryango, Either spiritually bwaba ubw'impwemu or our biological people. cyangwa ubuzima bw'iby'amaraso. Amen. Those are our families. Imiryango yacu No matter how they are, tutaravye ingene yo bimeze, no matter how they act, tutaravye ingene ikora, they are our friends. na bagenzi bacu They are our brother actually. kandi ni n'abavukanyi bacu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. John said, Yohana yaravuze ngo he who hates his brother ngo wanka mwene wabo is a murderer. ni umwicanyi, Is a murderer. ni umwicanyi. So to love your brother, Gukunda mwene wanyu, either a brother in Christ or in flesh, mwene wanyu mu mubiri cyangwa mwene wanyu mu by'impwemu, you're a murderer. uri umwicanyi niba utamukunda. I'm sorry to disappoint you, Ndasabye imbabazi kuba ndaguhemukiye gutyo, but this is the reality of the word of God. ariko uku niko kuri kw'ijambo ry'Imana, And we are going to preach the truth in love. kandi twahamagara gukunda mu rukundo. I don't know where your family is located right now. Sinzi aho umuryango wawe uherereye muri kano I kanya, don't know the strife in your family or troubles, sinzi ibibazo uri kuraca mu muryango wawe, but this is your time ariko iki nicyo gihe cyawe for God to restore your family. kugira ngo Imana ihembure umuryango wawe Amen. 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 ugira Amen. kandi. Amen. 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 Hallelujah. The Amen. book of Genesis. Reka tugende mu gitabo c'itanguriro. Amen. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 4, verse 9. Reka tugende mu gitabo c'itanguriro igice ca kane umurongo w'icenda. Because I have a small time, Kubera rero umwanya muto cyane, I have prayed when I was still home, nasenze nkiri muhira, so that what I cannot tell you right now, ibyo nashobora kuba nakubwira muri kano kanya, the Holy Spirit can continue to teach you after service. inyuma ari no koraniro muhimu w'Imana arabandanya Because the bikwigisha. Holy Spirit is our Amen. help. Kubera mwimuhira ni mwigisha wacu, He's the one who can help me and help you to understand what God says. niwe ashobora kumfasha nawe kugufasha gutahura ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Amen. Let's go in the chapter 4, verse 9. Reka tugende mu itanguriro igice ca kane umurongo w'icenda. The Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" Uhoraho abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari hehe? Aramwishyura ati, ndabizi. Verse 10. The Lord said, "What have you done? Listen to your brother's blood cries out of me from the ground." Katubandanye nitwari bwa izicenda. Nari umwungere wa murumunanje 10, nawe aramubaza ati, mbega ibyo wakoze ni biki? Ijwi ry'amaraso ya murumunawe ririko rirantakambira ku isi. Amen. 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 When you talk about the families, Ege tuko turavuga imiryango, we talk about our blood, tuba tuko turavuga amaraso yacu. and we talk about our brothers and sisters in Christ. Tuba tunavuze kandi bene wacu na bashiki bacu muri Kristo. You and I, Je nawe we are responsible for our brothers and the sisters. turi ababazwa bene wacu na bashiki bacu. What they are doing wrong, Ibyo bariko barakora bibi, we are not here to judge them, ntituri hano ngo tubacire but imanza, we are to pray for them turi hano ngo tubasengere so that God can correct them. kugira ngo Imana ibakosore. Hallelujah. Amen. Bible says, Bibiliya iravuga ngo, Bibiliya iravuga ngo, "Where is your brother?" mbega mwene wanyu ari he? I'm not my brother's keeper. Je ntabwo ndi umurinzi wa mwene wacu. I'm not my brother's keeper. Je si umurinzi wa mwene wacu. Now he's proving God wrong. Ariko arashaka kwagiriza Imana ko yihenze. You are wrong. Urihenze. I'm not my brother's keeper. Je si ndi umurinzi wa mwene wacu. Praise the Lord.
This is the altar of believers in our families. ibi ni ibicaniro by'imiryango y'abizera. Why do you think families are broken? Mbega kweri ki twibaza ko kenshi imiryango ikenye Are broken isambagurika itari hamwe dahuza because kubera nobody cares someone else. kubera nta numwe yitayeho uwundi. Me, I'm right. Je ndi mukuri, If you are wrong, it's up to you. nimba utameze neza n'akazi kawe. It doesn't work like that. Ariko uko siko bikora. Don't talk wrong things or right about your brother. Ntukavuga ibintu bitameze neza kuri mwene wanyu. Cover him, cover her. Munyegeze mufuke. No matter how the situation is sounding outside. Utaravye ukungene hanze bivugwa. That's what makes us our brother and the sisters. Ngivyo ibitugira ko abo bantu ari bashiki bacu na bene wacu. Bible says, Bibiliya iravuga ngo support one another in your weakness. ngo mufuke bene wanyu mu ntege nke zabo ngo bafuke. Now we have wrong generation. Ariko muri kino gendo usonganwe rutameze. When you find your brother is wrong or your sister is wrong, igusanze mwe nonce mushikawe ari mu kinyoma. She's always like that. Ucuvuga woni kwa mezi. He's always like that. Woni ko yami misi yose. Now we are in biology people. Gore turi muri mavukana mu by'umubiri. But for those who are in Christ, ariko rero bari muri Kristo, we have to support one another no matter what. Tugomba gushigikirana no gufukana atutaravye cabaye. You should not talk wrong things about your pastor, somebody who feed you. Ntiwashobora kuba uvuga ibintu bibi nk'uko umuntu w'umwungere akugaburira. Somebody who prays for you. Umuntu agusengera. Of course they may say he's no longer anointed like before. Urashobora kuvuga ntagisizwe nka kera. But we are discovering that because we have grown now. Ariko kubera twatoye ko twamaze gukura ubu rero. You have discovered that he's wrong or he's right because now you have grown. Ubu rero kubera ubuntu menga wibonye wakuze usa nk'umuntu yavumbuye ko pastor wawe bari mu makosa. Father is your father. Ariko so agoma ari so. If you disagree with him, amen. Wemeranya nawe. If you disagree with him, nimba utemeranya nawe, please go in peace. Niwigire mu mahoro. Don't disorganize the family of God. Ntunyiganyize umuryango w'Imana ngo uce mu ibice. Amen. Because when the family is strong, kubera igihe umuryango ukomeye, when the house is united, igihe inzu yiyunze kabimwe, is strong, ikomeye, no matter what's happening today, ntacyo bitwaye ko biriko biraba uyu munsi, they can still stand for tomorrow. bazoshobora kuba bahagarara n'ejo hazoza. Amen. I declare in the name of Jesus, ndavyatuye mu izina rya Yesu Kristo, whatever happened in your family, ibyabaye byose mu muryango I wawe, declare new strength ndatuye inkomezi in zishasha the name of Jesus mu izina rya Yesu Christ. Kristo, New revival ikamyo in your rishasha household, mu nzu yawe mu gicaniro, in the name of Jesus Christ. I declare the revival. ndatuye ikanguro, I declare that tomorrow you stand ndatuye ngo ejo uzohagarara against your enemies, abasi bawe bagwanye, against what is destroying you today, kurwanya ibiriko birakugwanya uyu munsi, in the name of Jesus izina Christ. rya Yesu Kristo. Amen. Bible says Bibiliya iravuga ngo the house that is united inzu yiyunze ari imwe can be strong, iba ikomeye and cyane, prepare to stand for tomorrow. ishobora no guhagarara n'ejo hazoza. Today we're going to pray Uyu munsi tugiye kuba twosenga just for a while. gusa akanya gato, But whatever is happening in your family, ariko ikintu cyose ko kiraba mu muryango wawe, either you think people know or not, icyo wibaza ko abantu bazi cyangwa batazi, God knows your situation. ariko Imana irazi ibihurimo. God knows what your sister is going through. Imana izi ibyo bashika God bako knows what baracamo. your son is going through. Imana irazi ibyo abana bako baracamo. Maybe you have been disappointed by your children, bashobora kuba abana baraguhemukiye but ibyo don't biteze, be disappointed. ariko wowe ntushobora kuba God is wabahemukiye. still our Redeemer. Imana igomba ari umucunguzi wacu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And what made him to be a Redeemer, Ikigira kuba he umucunguzi has forgiven our sins. ni kubera duhari ibyaha byacu. And now, Ariko rero ubu na because rero we are in this broken world, muri ino si imeze nabi, you can fall in destruction for some years. ushobora kuba mu bintu bigusamaza ku myaka imwe, Then when you are sleeping, igihe uryamye devil can come and begin to sow wrong seed. Satani agatangura kuza akabiba imbuto mbi, You wake up ukabyuka when there is already something coming out of the ground. ugasanga ari ikintu cyamaze kubibwa mu isi yawe No muri matter wewe, what is happening, ntacyo bitwaye ko byo I byarabaye declare byose. in the name of Jesus Jewe Christ, ndatuye mu izina rya Yesu Jesus Kristo, still a Redeemer. Yesu Kristo aracyari Amen. Receive umucunguzi, your redemption in the name of Jesus akira Christ. ugucungurwa kwa mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Today I believe Uyu munsi those ndizeye are watching us abariko baradukurikira online kibiriraho in different corners of the world. ku bice bitandukanye by'isi, God is restoring your family. Imana iko irarestore umuryango wawe.
either financially, mu by'ubutunzi, mentally, mu by'ibyiyumviro, physically, mu by'umubiri, emotionally, mu bijanye n'ibigomba kuba, spiritually. mu by'umwembe. God is our restorer. Imana Amen. n'umucunguzi I ni need restaurant. restoration in the name of Ndatuye Jesus Christ. gucungwa, ndatuye gucungurwa mu izina Whatever rya Yesu. went through, Ibyo kuracamo byose receive new strength in the name of Jesus. akira inkomezi nshasha mu izina rya Yesu. Amen. 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 Now the topic of today, Rero ikigwa cuno munsi we are ending up right now. dusana bariko bararangiza. Stand for your brother. Hagara mu gishingo ca bene wawe. Stand for your sister. Hagara mu gishingo c'abashikawe. Defend your sister. Badefande Don't bashigikiye. die. She will die like that. No, no, no. Ntuzuvuge ngo bazopfuka kuko niko bameze. No, no, no. Oya, oya. She carries your blood. Burya uwo mushikawe afise amaraso yawe. She carries your name. Atwaye izina ryawe. Yesu. Amen, amen. Stand for your brother. Hagara mu gishingo ciwe. Stand for your children. Hagarara mu gishingo c'abana Stand for your bawe. sister. Hagara mu gishingo No matter c'abashikawe. what's going on. Utitaye ku biriko biraba. Don't look at your situation, then you find the way to prove them wrong. Ntushobore kuba wora ivyo bariko baracamo ngo hamwe uco bifatira ku nk'ikintu cyo kwerekana ko ari abantu bari mu makosa. Support them. Bashigikire, Cover them. bafuke. If we do like that, Nitwabikora uko because if you yourself, kubera nawe ubwiwawe you fear to support it to cover your brother or sister. ushobora kuba utinya kuba wofuka abo bene wanyu bashikawe, Remember, ariko wibuke you have so many people who are covering you even today. ushobora kuba ufise n'abantu nabo bariko baragufuka mbere n'uno You munsi. yourself, you are not right. Nawe urabizi ko hari ibintu wowe udafise bitameze You are neza. not perfect. Urabizi ko nawe God utagororotse. is using people you know or you don't know to cover you. Hari abantu Imana iriko irakoresha wowe uzi cyangwa utazi kugira bagufuke. Jesus said, Yesu yaravuze ngo you have given it freely, give it freely. mwabironkeye ubusa namwe mubitangira ubuntu. Amen. If you believe that you live by yourself, you stand for yourself. Nimba we- Nobody ever stood for you. Nimba wibaza ati je mpagaze ku bwanje nta n'umuntu n'umwe je mpagarariye je ndiho ku nkomezi zanje. I'm always standing by myself. Jugi wanje nama mpagaze kubera kwera kwanje. You are wrong. Uri mu kinyoma. You are wrong. Uri mu kinyoma. You are wrong. Uri mu kinyoma. Your heart can prove you wrong. Uwo mutwe wawe ushobora kuba uriko urakwemeza bitari Your byo. heart can prove you wrong. That you are wrong. Umutima wawe nawe uriko urakwemeza ko ivyo bintu atari byo. You are trying to pretend Wowe uragerageza gushaka kuvyerekana all is right. ko ari sawa. Especially for us preachers. Cyane cyane nkatwe ngo bavuga butumwa. People they invite me. Abantu baje barantumira I'm anointed. kubera ndasizwe. But there are some people who stand for you. Ariko hari abantu burya baguhagarariye. Stand for somebody else. Nawe hagararira abandi. Amen. We are talking about the family. Tuko turavuga imiryango. If you are wherever you are, Aho wowe uri hose, whatever you do, ibyo ukora byose, whatever your business, ibintu byose uri mu by'ibidandazwa n'ibindi the bitandukanye. fact that you are there, Impamvu ikomeye cyane igituma uri hajya, the fact that you are there, impamvu uri hajya it is said that you are in family. ni ikimenyetso cy'uko ufise umuryango. You can tell, bring me some water here. Urashobora kubwira bamwe ati mamazi, Bring me some airtime there. abandi ukabwira ati mume amayinite, Because they are part of you. kubera ni igice cyawe. So cover them. Rero bafuke, Respect Amen. them. bubahe. By the way, if you want to have peace of mind, Nimba ushaka kubabwira n'amahoro y'ivyiyumviro, consider your neighbor. iteho ababanyi bawe, Respect your neighbor. ubaha ababanyi bawe. Not to justify yourself. Reka kwigira uwera. If you are wrong, Nimba uri mu say, kinyoma, forgive me. babwira ati nimumbabarire. I'm human being. Ati je ndi kiremwa muntu. Sometimes I make mistake. Rimwe na rimwe ndakora amakosa, But that's not my intention. ariko mu bisanzwe sivyo nari ngambiriye. That was not my intention. Sivyo byari imbere cyane kuri Forgive jewe. me. Nimumbarire When you mumbabarire. humble yourself, Amen. Icishe bugufi. as the Bible says, Kandi mbere wanaseka birivuga ngo God gives grace to the humble. yuko Imana ihubona bicishije bugufi. Amen, amen, amen. Imana ihubona bicishije bugufi. Maybe the devil have been hardening your heart. Bishoboka ko Satani ashobora kuba yarakomantaje umutima wawe. Hardening your heart. Yarakomantaje umutima I'm wawe. like that. Ukavuga ati je I ndikomeze. mean, in our family always like that. Ati twe imiryango yacu nuko But twimereye. you're losing opportunity. Ariko uriko uratakaza akaryo. You have to stand Ugomba guhagarara. and humble yourself Ukicisha under bugufi. the mighty hand of God. Munsi y'ukuboko Amen. gukomeye kw'Imana. So that in the right time, Kugira mu gihe God gikwiriye raise you up. Imana izoguhagurutse kudoze hejuru. Amen. 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 I feel I can pray for somebody Numva umenga nosengera umuntu. who have been hardening his heart. Ya umutima we wamye umaze umenga urakomantaye. Maybe God is talking to you, Bishoboka ko Imana ikora kuganiriza. but you are fearing to do the will of God Ariko ukaba uriko uratinya gukora ubugombe bw'Imana. because maybe I will lose something. Kubera wibaza ati mbega hamwe bijya no bitakaza. Obedience
to obey God, kuba uhoraho you will lose nothing. nta kintu kimwe uzotakaza. Actually, obedience establishes the covenant of God. Mbere mu kuri burya ukuba uhoraho gukomeza ukuba uhoraho. Obedience. Gukomeza ukuba uhoraho. Obedience. Ukubaha. Obedience establishes the covenant. Ukuba uhoraho gukomeza amasezerano. Amen. When you obey God, igihe ubasi uhoraho, don't look at what people will say. Ntuzokugira ibyo abantu bava bavuga. God is always right. Ikintu cyo nyine cyama arico. Because the one who is saying obey me, kubera abantu bakunda kuvuga ati nyubaha, the one who is telling you to obey him, umuntu akora kubwira ngo mubahe, he is your creator. burya numuremye ariko arabikubwira. He is the one who can still stand with you. Ni wa udashobora kuzoguma hagararanye nawe When you are wrong, igizoba uri mu makosa, when everybody has departed from you, igihe mbere bose bokuva ko bakagenda. I'm still here. Iyo yizo kugira ati I'm ndashahari, still with you. izo kugira ati ndi kumwe I can still nawe, raise you up. ati mbere nunaguhagurutsa. Learn something from your situation. Rero gira icyo wize mu After bihuri. learning what I went through, Abantu benshi biga iyo after learning what you are going through, niwamara kurangiza kwiga I'll raise you up. Imana izo kugira ati I'll raise you up. ndakuduza. I'm still with you. Imana izo kugira ati I will kumwe never nawe, leave you. ati sinzokuheba. God spoke to Jacob Kubera Imana yaganije Yakobo, that I will never leave you iramubwira ati sinzoguta until when I fulfill kugeza nshoboye gushitsa what I have told you. ibyo nakubwiye byose. One of his name Rimwe mu izina ry'iwe rimwe is way maker. ry'uhoraho ni Imana ishyiraho ibintu, Keeper. ni Imana ishitse Can amasezerano. you imagine even after 400 years, Mbega urashobora kwibaza n'inyuma y'imyaka 400 God still, Imana yari ikiri, hallelujah, Amen. reminding his people yari ikibutsa abantu bayo his promises. y'amasezerano yayo. I told you, Ati narababwiye, I'll redeem you. ati nzobacungura, I will take you out of this land. nzobakura muri kino gihugu. Hallelujah. Amen. You are in this land, Muri iki gihugu, but there is also a promised land. ariko hari ikindi kandi cy'isezerano. When they went to despise, Igatuma abantu bagenda kugitata kukiraha. they say, Abatasi baraza baravuga, we are nothing in front of those giants. ati ngene twabibonye tusa nk'ataco turi imbere biye bigatanya. 10 people stood against God, Abantu 10 bahagaze bagwanya Imana, but 2 people ariko abantu babiri gusa stood standing for God. nibo bahagaranye Imana. Hallelujah. Amen. This is your time to stand for what God is saying. Ikintu cyo guhagararana n'Imana mu This byo is your yavuze. time to stand on the promise of God. Ikintu cyo guhagararana n'Imana mu This masezerano is your yayo. time to stand for the word of God. Nicyo cyo guhagararana n'Imana mu masezerano yayo. This is what happened to Ibi them. nivyo vyabaye ubu I say, navuze. yes, in reality, Mu by'ukuri we are nothing. ntacyo turi, But in spiritual realm, ariko mwishimwe according to God, we know. turavye ku Imana ivuga Imana tuzi, According to what God has said, turavye ijambo ry'Imana, God of Abraham, Imana Aburahamu, Isaac, and Jacob, ya Isaka na Yakobo, we are not nothing. twebwe niturabana tutaco turi. This is what Joshua and Caleb said. Ibi nivyo Yosuwa na Kalebu bavuze. They are giants, Baravuze ati ko ari ibigatanya, but their protection had departed from them. ariko uburinzi bwagomba kubarinda Of bwabavuye. course, they are giants. Ego nivyo ni The ibigatanya. Bible says, Bibiri iravuga ngo we don't walk by sight, ko tutagenda turongorwa n'ivyo tubona, not by faith. ariko tugenda turongorwa no The kwizera. faith of Caleb and Joshua Ukwizera kwa Kalebu na Yosuwa was convincing them, kwarabemeza, was showing them kwarabereka that their protection had departed from them. yuko ibyari bikingiye abo Bafilisitiya Now byabavuyeko. they have become our bread. Ubu rero bameze nk'imikati imbere yacu. Hallelujah. Amen. Whatever you're going through, Ibyo uri kuracamo byose, whatever you're going through, ibyo uri kuracamo it's byose, temporary. ibyo ni iby'akanya gato. God declared himself, Ariko Imana nyine yari yatuye I'm iravuga eternal God. ati ndi Imana y'ibihe bidashira, And we are his Amen, children. amen, amen. namwe abana banyu. His promises. Abana amasezerano His yayo, promises. mu masezerano yayo Yes and amen. ni ego kandi ni We amen. want to pray for Amen. you. Ndashaka kugusengera. Yes. Prayer is not about making noise. Amasengesho ntabwo ari guterwa, It's about knowing what are you talking. ni ukumenya neza ibyo uri kuravuga. Who are you talking to? Mbega ninde uri kurabwira? I want to talk to your God wherever you are. Ndashaka kubwira Imana yawe aho uri hose. Maybe I've been hardening your heart. Ushobora kuba wari umaze gukomanaza umutima wawe, The pride that taken over you. ubwibone bukaba bwaragutwaye. This is your time Iki nico gihe to humble yourself
kwicisha bugufi so that you can jump in the boat where Jesus is. ujabukire mu bwato Yesu Kristo arimo. We are going to pray for you. Tugiye kugusengera. Whatever is happening in your family, Ibyiriko biraba byose umuryango receive healing in the name of Jesus. akira kubohoka no gukira kwavyo mu Those izina who rya are Yesu. sick mentally, Abagwaye mu buryo bw'ivyumviro emotionally, mu bijyanye n'ibigumbagumba in their bodies, mu mibiri yanyu receive restoration in the name of Jesus. nimwakire guhaguruka mu izina rya Those who are Yesu. struggling financially, Abariko barabaho mu bihe bibi byo receive kuburanira mu restoration in the name mafaranga of Jesus Christ. nimwakire ukuzurizwa mu izina rya Yesu Kristo. We are going to hold our hands and we pray for you. Tugiye kuba twofatana amaboko yacu tubasengere. Hallelujah. We are going to pray for you. Tugiye kubasengera. Father, we thank you. Data turagushimira. Yes. We thank you for each and everybody who is watching us. Turashimiye Imana ku bw'umuntu wese kwadukurikirana. Touch them. Bakore ko Tap their hearts. kora ku mitima yabo, kora ku misha yabo, Hit their bodies. kiza imibiri yabo, Hit their bodies. kira imibiri yabo. In the name of Jesus. Izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus. I want you to pray where you are. Ndashaka gusenga uri hose. Tell God something. Gira icyo ubwimba. He's watching over you. Iriko iraraba He's irejuru yawe. listening you. Iriko irakumviriza. Just pray. We gusa senga. Just pray. We gusa senga. Just pray. Senga uri hose. Father, we thank you. Data turagushimira. We never fail. Twere tunanirwa. We never fail. We tunanirwa. Our hand never been short. Ukuboko kwawe ntikwigera kuba kugufi. Thank you, Lord. Data turagushimira. We bless your holy name. Turahiza We izina pray ryawe. for our family. Turasenga imiryango In yawe. this country. Muri kino gihugu. In Africa. Muri Afrika. In different corners of the world. Ibice bitandukanye by'isi. For restoration. Turasenga uguhembuka. Praise. Turasenga uguhembuka kubeho. In the name of Mu izina rya Jesus. Yesu Kristo. In the name of Mu Jesus. izina rya Yesu Kristo. In the name of Mu izina Jesus. rya Yesu Kristo. Amina. Praise the Lord. Imana ishimwe. We are done. Turarangije. But God spoke to Cain. Imana yarabwiye Kayini, Your brother's blood amaraso ya mwene wanyu crying ariko araterwa, out of the ground. Crying out of the ground. ariko ava mu isi arira. Maybe I've committed any sin concerning blood. Ushobora kuba ari icyaha wakoze kijyanye n'amaraso. We forgive you in the name of Jesus Christ. Turakubabara mu izina rya Yesu Kristo. Receive Wakira the imbabazi. peace of mind in the name of Jesus Christ. Akira amahoro y'ibyiyumviro byawe. Urahariwe mu izina rya Yesu Kristo. Don't commit that sin anymore. Ntuzusubire gukora icyo You cyaha are mu izina rya Yesu forgiven. Kristo. Uyu munsi urahariwe mu izina rya Yesu Kristo. God bless you. Imana ibahezagire. Thank you. Amen. Murakoze cyane. We love you so much. Turabakunda cyane. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 Ndashobora amen. kongera amashyi menshi Imana. Igicaniro c'Imana cubatswe mu ngo n'imiryango, ibyari imisozi bihinduka utuyaya, ibyari ibibazo bihinduka inyishu, ibyari amarira bihinduka indirimbo n'impundu. Ndashimiye Imana yongeye kugendera abarundi, yongeye kugenda mu ngo iciye mu mukozi wayo. Turagomba tukwibira kandi kabanga muntu w'Imana ukura twumva. Iki gicaniro turabasubiriyemo nkuko twebabwiye mu ndwiheze ngo ni Kristo turiko turimika mu miryango yacu. Uwo Kristo nawe nta muntu n'umwe afata ku nguvu nigera forsa, ariko ijambo ry'Imana atubwira ngo abahagaze ku rugi rw'umutima w'umuntu wari we wese adoda ati ko mbona uri kurarira mbega wonyakira nkagoza, ko mbona ukenye mbega wonyakira nkaguha icyo ukeneye, ko mbona gahinda kakwishe wonyakira nkagutabara. Yesu Kristo wenyine niwe twabonye adutabara. Hari igihe twari tugwaye turamuhamagara rutabara, hari igihe twari twarapfishije abacu turamuhamagara abazura, hari igihe twari dufite amadeni menshi turamuhamagara turihira amadeni, hari igihe twagenda gusa turamuhamagara twambika, hari n'igihe twari twaraswe n'abantu bose turamuhamagara aduha igikundira, abantu bose baraturondera. Uwo Kristo niwe mwene data Bishop Eric ariko aravuga ngo dushire mu ngo zacu. None tukiri muri uyu mwanya nyene turaguhamagaje wewe uri kuradukurikirana, wumva ufite inyota yo kwakira Kristo mu mutima wawe. Haleluya. Kristo wenyene niwe azogufasha igihe uri kurarira akakubwira ati humura ndahanaguye ibibazo byawe. Amen. Kristo wenyene niwe azoza agatahura umubabaro wawe. Bariko barabitwigisha ingene babaza abo tuvukana ati je ndamujejwe, uriya abazwi ibyiwe nanje nkabazwi ivyanje, ariko ni Kristo wenyene atazigera avuga ngo sindamujejwe.
ni Kristo wenyine atazigera avuga ngo ndamuhevye ko yakoze icyaha. Ni Kristo wenyine azoba atazigera avuga ngo mbega nari umwungere wa mutoyi wanje. Iryo jambo ntajya avuga mwene data. Ndaguhamagaye kano kanya ngo unyemerera aho uri hose mu mpande zine z'isi kurankurikira. Uce bugufi ufukame uririre Imana. Birashoboka kuno munsi wakiriye Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ico kibazo coca kironka umuti. Amen, amen, amen. Iyo ngwara yoshikira. Amen. Ubwo bukene bwohera. Amen. Ibibazo byoca bihera. Amen. Nibura ukaronka amahoro. Uzorushingire ntahe abandi nuko natwe tuko dushinge ntahe. Reka umfashe muri kano kanya. Aho uri uce bugufu bwira Imana ngo Mana yanje ndatahuye ko mu ijambo ryawe honyene ariho hari kuremeshwa kudasanzwe. Ndatahuye ko Yesu Kristo ari we, haleluya, gicaniro kivugira abari mu mubabaro bagatwenga, kivugira abari mu madeni bakishurirwa amadeni, kivugira batawe bagasubira bakarondegwa. None uwo Kristo ndamwakiriye mu mutima wanje. Ndamwakiriye ngo ambere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Uhereye isasi nzosubire kwiganyira, uhereye isasi nzosubire kwidoga, uhereye isasi nzosubire kugira ikintu na kimwe kimbuza amahoro, kuko nzi neza ko uwo nakiriye agiye kumbera byose. Mwami Yesu, ko wemeye kuba mu bugingo bwanje, marira ibigabitanyo byanje, marira ibyaha byanje byose, unyemere nk'umuvukanyi wawe nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Ahasigaye Mwami Yesu uzamane nanje, umfate ukuboko mu rugendo rwose nsigaje hano mu isi kugeza umunsi uzontwara mu ijuru nkicarana nawe ibihe bidashira. Urakoze kubinkoreye mu izina rya Yesu. Amen. Bene data urangije kwakira Yesu aho umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iryo jambo uvuze ni ingingo isumba izindi ngingo zose wigeze gufata, kandi ni jambo rishobora guhindura ubuzima bwawe. Abahora bagutwenga ejo bakazoza kugufukamira bavuga ngo turagize mwaramutse, turagize mwiriwe, ndagukeje. Nagomba nsaba abungere turi kumwe ngo nabo bazamure amajwi babwire Imana ngo uyu muntu yakiriye Kristo n'umwakire mu mahema yawe, umwinjize muri wa muryango w'abana b'Imana. Kaze mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu Kristo. Papa turagushimiye ko wemeye twaguhaye icubahiro hirya no hino kubwo mwami abaje kukwakira bafashe decision, bafashe ingingo mwami yo kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Twakwinjiza ngo wandike amazina yabo muri cya gitabo mwami cy'ubugingo, uyafute muri cya gitabo cy'ibyagirizi. Mwami ubaha amahoro kuko ari wowe Mana y'amahoro, kuko ari wowe Jehova Shalom. Data wera ubabere koko umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami muze mubandanye mubana karamata kuko we uri Imana y'abakiriho mu izina rya Yesu Kristo. Ubagirire neza muri byose na hose. Urakoze baze bahinduke kuba abakozi bawe, baze bashire inkuru nziza abandi. Urakoze kubibakoreye Mwami mwiza mu rukundo n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Oh haleluya. Amen. Turashimira Imana itugiriye neza muri uyu mwanya, yadukoreye igitangaza mu ngo za bene data. Nta kindi gisigaye, ijambo ry'Imana rivuzwe, haba hasigaye ko dushima tukarangiza kugira ngo turireke rishishikare rigira ikibanza mu mitima. None muri mwanya wo gushima twagomba ngo twongere tubasabe mwifatanya natwe dushimire umubyeyi wacu Pastor Yves ari hano kubw'ubwitange bwe budasanzwe muri kino gikorwa. Imana iguhaze kuramba. Amen. Twongere dushimire Pastor Eric yavuye mu gihugu ca Ethiopia n'umusobanuzi wiwe Pastor Clovis baba hafi iyi ni misteri kugira ngo ijambo ry'Imana riryoshe nk'iri ribashikiye ko twabashimiye.
twongere dushimire umuryango wa Nimpaye Bosco bari hano nabo badufata mu mugongo muri bino bikorwa kandi akaba ari bahagarariye ibijanye na media. Imana ibahezagira cyane. Amen, amen, amen. Twongere dushimire abatekinisiye mwese muri ko muraduhaye amajwi meza, amasanamu meza kugira ngo abari mu mpande zine z'isi bakurikirane buno butumwa bwiza kino gicaniro cyake mu ngo zabo. Namwe turabashimiye. Amen, amen, amen. Turangirize ku bantu bose bitwa abakunzi ba Service Nishimaye TV aho mudukurikiranira muri hose mu mpande zine z'isi, mu Burundi muri benshi, mu Rwanda muri benshi, muri Kenya muri benshi, kandi no muri Ethiopia twabarose. Turagiye kubaronka no mu Buganda, turagiye kubaronka muri Afrika yose kuko bagendagenda muri Afrika yose, kandi turazi ko no muri Amerika muri yo, no muri Australia muri yo, muri Canada, mwisi yose. Imana ibahezagire. Iki gicaniro cyatse tuzokomeza tugiteramire, namwe aho muri muze mu giteramire kugeza aho Yesu azogaruka asanga caka, asanga ubuzima bwacu bwarahindutse, tubere ikimazi imiryango yacu, tubere ikimazi igihugu cyacu, tubere ikimazi isi, kuko ingo zikomeye nizo zubaka ishengero, ingo zikomeye nizo zubaka igihugu gikomeye, ingo zikomeye nizo zubaka ibintu byose bikomeye. Imana ibahezagire. Shalom, shalom. Turarangije.